kandi uzorabe na hits yo mu Burundi ragoye mu Burundi uba hits atamahera ufise ariko mu bindi bihugu ubanza kwanza kuronka amahera kugira ukubite hit uba umuziki cyangwa umusani niwo muntu wa mbere aduze igihugu nuko gusa benshi batabizi ko ari umusani tushobora kumenya ariko igihugu abamwo tutakizi ariko tukaba tuvuga tujya yitwa kunuku arakazi kugira umu artist avuga ati ori drama ndagushaka untambire eske uri capable yo kugenda ahubwo je mbora umenga aba artist ahubwo ni je no bahamagara kugira abanambire kubera ibintu ngo ndakubita birenze ivyo bagira imigenderanire cyangwa ubucuti bw'abaririmbyi uravye haraho bihuriye n'iterambere ry'umuziki ibintu byo gukreya amabifu byari bikerewe kugira ngo umuziki wacu ushobore gushika kure cyane ubona mu Burundi habuziki kugira ngo dushobore umuziki wacu kupushinga ushike kure cyane ikibura urabona nka twebwe ngaha mu Burundi dufise ababosi benshi dufise gusa rero ababosi dufise umuziki nibawushiramwe ukuboko kuzuraba ibindi bikugira bitera imbere mu muziki bivana n'abantu baba muri ico gihugu ko umuntu ashobora kuvuga ati we VP ufise ingoma nshasha reka ndagusupporting ikintu runaka assalamu alaykum bwana sifiwe sina muda na chuki niko zangu fresh assalamu alaykum bwana sifiwe sina muda na chuki niko zangu fresh Masai kapandisha mizuka anataka kusuka kwa mwendo wa kuruka. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Niteka ridasanzwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV aho tubayagira byinshi bigiye bitandukanye na cyane mu gisata ca entertainment aba artiste abo muziki aba cineaste aba comedian aba DJs aba dancers bose muzogenda mubabona kuri platform zacu za Kings Family Burundi TV. Yes, kuri mic ya mbere nyita Flexboy Promoter. Nyuma ya kamera ni Brice Musaza niwe atuma amasanamu n'amajwi abashikira ameze fresh sana. Yes, kuri mic ya kabiri turi kumwe n'umu invité special ni Oli Drama. Yes, imbere ya vyose eka kwanza tubanze tumwakiye kuri platform zacu arizo zamwebwe muba muko muraturaba Kings Family Burundi TV. Oli Drama, you are welcome bro. Ndabaramukije cyane. Yes sir. Oli Drama good fresh. Umubiri waravyimbye kuburyo nijwi nyene rigenda gahoro gahoro. Ubuntu bw'Imana. Unapendeza sana bwana. Asante sana. Ewa amahera ngo ni umawiri amadolari. Oya ikintu cyose wicishije bugufi bigenda neza. Yeah. Muri iyi minsi aho abandi bakora buri amadolari ngo wewe ugenda kurotira atangorana. Oya rega tujya ni direct. Rega n'umwegere bata. Ucishikira muri muri support kuri ibyo bintu. Rero turavye honyine ku ntoke hehe turabona ko ewana wari kajije kabisa. Ndagerageza. Yes, abariko baraturaba bashobora kwibaza Oli Drama ninde? Ni umuririmbyi w'umurundi yaririmba style zose. Uvuze style zose hari style nyinshi, hari rap, hariyo ntuzenya R&B, hariyo gospel, hariyo sekira, ni kuvuga byose uravanga wewe. Byose ndavanga none ndize ndirimbo mu ikimasai. Urumva byose. Yes, ufise indirimbo shasha yitwa Masai. Imbere yuko tuyigaruka ko cyane reka tubanze tuyage gato kuburyo tuza kugenda kuri tuduga bukebuke. Yes, Oli Drama, umuziki wawe utanguye cyane. Umuziki nawo utanguye kera cyane gose ko natanguye kwanza ubudanseri. Nari umudanseri. Natamba muri ya Motswaga dance rwa nacha mvuga ati wae ko twatambira abasani. Chavuga ati none ibyo nakora biri special je no kora nibiki. Urumva inspiration nayironkeye ngaho. Chavuga ati reka naje ndabitangura. Watanguye uri umudanseur. Yego. Utambira aba artist. Yego. Niza he clip wari umaze kujamo z'abaririmbyi. Zikaze clip nyinshi mbo Masterendi nagiye mukera kivumya pano. Urumva J Fire nacagiye darasa zino mu Burundi kuri Skepesi twaratanzwe mu gico gihe twatambiye kingorongoro. No kuri Tribeca. Yes, ubu danseur kiya gihe uri kuraraba kiya gihe naho ubunya aba danseur bageze ubona dance irikira fatisha cyane nk'umuziki. Ubunye tuvuge yuko umudanseur ashobora kubeshwaho n'ubudanseur bwe atakindi kintu akora nka kujya kwa baririmbyi ashobora kuvuga ati jewe nta kindi kintu nzi atari umuziki.
ego kandi cyane ko ariko biravana uri umudanseri ubwiweho kubera dance bisaba ko utambira umusani ego abasani kenshi bararonka amamarshi utambira ari umusani vraiment urabaho kubera dance yiwawe ego. Yes, watubwiye ko wakoranye n'abaririmbyi ugendera batambira muri kugeza kuri uno munsi bariko hari feedback ubona hari ico bariko barasupportinga mu vyerekeye muziki wawe right now atari comment gusa bavuga ati wana umeuwa gusa nabirenze ndabona gusa reka tugume dusenga kandi dukora ego. Ariko wibaza ko imigenderanire canke ubucuti bw'abaririmbyi uravye haraho bihuriye n'iterambere ry'umuziki ibintu byo gukreya amabifu vyari bikerewe kugira ngo umuziki wacu gushobore gushika kure cyane navyo nyene birafasha sometime ko ari umuntu ashobora kugukurikirana bivanye nako kantu uvuze kabifu kacusanga gusa muri aba artiste musanga mumeze fresh ariko mugagira akantu kari content ukuntu baguma bakurikira bavuga ati reka turabe ivyakora reka turabe nuke kacusanga umuziki uriko uraduga kugeza ubunye uri drama arafise abaririmbyi badahuza oya vraiment bose turahuza vraiment bose n'abagenzi ni wahe muririmbyi w'umurundi yakwenspire canka kwenspire umurundi happy na ndabona pe nta numwe. Yes, ni twe insolite twagiye turakubako canke twakubaye kuvuga ati akana ka insolite kambaye ko tu ntuvuga ati ewana kasino kirengagiza kabisa kambaye ko je man insolite je zambaye ko ari nyinshi simona ko ntuzivuga ko ni nyinshi cyane ko ari ibintu ucamo uri umudanseri ukatangura kugaragariza abantu yindi talent batari bakuziko man uba wakoze kubera kira nkikora nakoze Chongoti wico geragiye mu Rwanda Chongoti nayikoreye mu Rwanda uravuye ino ndumudanseri ngiyariya canangura kuririmba rero avuga ati kubera ikino kora ko abagenzi babishize mu drama view office ngo mikaze cyangura rero Chongoti iri kucano yanje uri drama niyo natanguriyeko sasa mu kuyikora ari ukuntu ajya postinga bakagenda baguca intege mani wabireke guma mu dance mani guma mu dance urapoteye ibintu byinshi nizibura sasa rero ama insolite ari gushobora kwegera umujama sivyo umujama gasamura abagenzi kera cyane ariko umaze kumwegera baramuriko muravuga numubwira ati je idea mfise nini umva amashowbiz kubwishi ko babona umenga ni hatari oje naciye mu bintu byinshi cyane so ugerageje kuraba kera waratambira aba artist bakaguha amafaranga ubonye hogira umu artist avuga ati ori drama ndagushaka untambire eske uri capable yo kugenda ndamutambire uravye aho ugeze ahubwo je mbora umenga aba artist ahubwo ni je no bahamagara kugira abanambire kubera ibintu uko ndakubita birenze ivyo bagira je ndi muto ariko je mfise idea yo gukora ikintu hamwe n'umutama yicaye nk'ahantu avuga ati what ikicana vipi kandi bizoza bizoza ego. Yes, uyu munsi uri kuraba aho umuziki wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugeze ukaraba peut-être nahajya waratubwiye ko wagiye mu Rwanda ukaraba no mu Rwanda no muri Kenya ubona mu Burundi habuze iki kugira ngo dushobore ku umuziki wacu kupushinga ushike kure cyane ikibura abura amafaranga ko umuziki n'amahera mu gihe rero tugikenya amahera nta kintu twokora ngo kigende ko ikintu cyose amafaranga niyo akora ikintu imyidogo ni myinshi ku baririmbyi ngo twebwe ngo turashobora kuinvestisamo amafaranga menshi mu muziki ariko bikagora ko tuyagarutse wibaza ko ari ntambamye ituma umuririmbyi yinvestije amafaranga menshi kumbure waruvuze ikibazo c'amafaranga mbega hamwe yorinda aboneka eske ica kibazo cyo kugaruza amafaranga nico subira kandi gusubira gutera ikibazo oya urabona ikintu kibuze ngaha urabona nka twebwe ngaha mu Burundi dufise aba boss benshi dufise gusa rero aba boss dufise umuziki nibawushiramo ukuboko kuzura bibindi bikugira bitera imbere mu muziki bivana n'abantu baba muri ico gihugu ko umuntu ashobora kuvuga ati we VP ufise ingoma nshasha reka ndagusupporting ikintu runaka usanga umuziki ukogwa n'abantu
ariko twebwe upambana ugapambana wamara kugisohora ukaca wumva bavuga ati ngo rekana n'ivyo bintu murondera ibindi no muziki uzoshika iwawe ariko nk'ubu nka Venera uvuga ati peti yangu ufise igikogwa reka ndagutemwe umutahe mani ukora ikintu kimeze fresh kandi amahera aragaruka warunguka kubera abo bari muri business kushiza amahera mu muziki nahomba oya vyo nicaye ikintu cyokorwa kugira ngo umuziki wacu we business icambere uko bovyumvamo kwanza kuko hariyo aba boss benshi bavuga ati jewe mfashe miliyaridi n'ama miliyaridi nk'investisa ku artiste wo mu Burundi n'uruhombo ntiduheza ngo tugaruze ya mafaranga ariko kuri kote y'umu artiste dufate uri nka aba boss bari ngaho bakonvenka ingene ushobora kugaruza amafaranga impamvu no babwira ko nufata amahoro yashire ukintu ari ubwa mbere ngo uronke inyungu biragoye ko ubanza kwanza ugategeje ugamukurikirana ko inyungu iza mu nyuma ubanza gukora uba nufata amahoro ngo ndeka ndashire kwa drama ori drama ngo aho nyene ndarikipera ubwo nyene no ndamubeshe gusa burya buke araburonka ko amakonse ko niyo nkorera video aca ndeka yari ibindi bintu nacakora mu bijanye na promotion urumva amahera za buke gusa umuziki uburimwe amahera muri uno mwanya uri drama tuvuge ko ari wowe managing ari wowe bimenya byose ni je nimenya byose ko ikintu cyose ni je yego uno munsi two turabona abaririmbyi bagenda basohoka hanze y'igihugu baronka amasho hanze kuri mwebwe muko muraza aba new generation ni giki muhakura hari ico muhakura ico tuwakura igiki rero benshi baridoga abaririmbyi barasohoka mugabo nta kintu tubona cha feedback kindi kiza ku bandi baririmbyi basigaye no bavuga ati turabona karorero keza turabona ibi kumbu sose hanze hari ibindi bintu by'ama avantage biba par exemple nko gukrea ama collab canke ibiki nibiki ariko uyu munsi tukaba tutako turabibona mbega ivyonye nta impact bigira kuri mwebwe musigaye no kubuye muvuga ati nubundi nta nakamaro kuko ja hanze mbona nabagenda ataco bazana amasori nk'ico je sinocishura kuko sindicara n'umuntu avuye hanze ingabo basani bagenda bakagaruka urumva sinomenya ivyo babibajanye ko muziki ni showbiz kandi uzorabe na hits yo mu Burundi ragoye mu Burundi ubahitse atamahera ufise ariko mu bindi bihugu ubanza kwanza kuronka amahera kugira ukubite hit ariko twebwe manu ushobora guhitinga ngata na mahera ufise kwasanzwe ubaye yare atamahera ufise ariko ufise hit kazi umuntu akomeza akavuga tujya mu peti n'umustay kasanga mu mufuko na n'ibihumbi 10 ndaki yehaga kugeza kuri no munsi two turabona impari nyinshi z'abaririmbyi bavuga ati turakwiye support ya leta itahure ivyo turimo la fois passée hariyo indirimbo zimwe baritse guplayinga barazihagarika ku maradiyo ndetse n'ahantu hose bavuga ngo izi ndirimbo nizihagarikwe kwera ko bako barahonyanga nuze imico n'akaranga by'u Burundi kubwiwawe indirimbo bakwiye kuzishira hamwe n'imico n'akaranga by'u Burundi hajya wabibeshe cyane kuzorabe neza ariko bambabarire abantu bako barakurikirana ikiganiro kuzobirabe kenshi umuziki nivyo nibihuye ko umuziki cyambere ahubwo ikintu gituma igihugu gitera imbere n'umuziki ko ari abantu ari ibihugu utazi ariko tuzi umusani nka Constantine Janava urumva nabimenye mu nyuma maze kumumenya sana urumva nawe nyene kubera aje nga mu Burundi ube umuziki cyangwa umusani niwo muntu wa mbere aduze igihugu nuko gusa benshi batabizi ko ari umusani tushobora kumenya ariko igihugu abamwo tutakizi ariko tukaba tuvuga tubya kunuko arakazi ni nkujya mu Jamali ivyo n'umusani wacu umukuru wacu mu muziki nga ndabita umukuru ko niwe yatangwe kera cyane kandi yarakoze ibintu vyiza ari umusani baririmbanye ko aririmba style nk'iwanje ko je ndirimba piano muri piano gusanzwe hindura right now mu kwi 12 nzobatamo ikindi sasa rero narishaka mvuge nkujya musani baririmbanye je sinomenya hafu ariko uvuga ati izina giwe ya umujama urumva umenya umusani paraporo
ujya musaniro niwaca tumumenya n'igihugu avamo. Ivyo bintu rero vy'ubusani n'ivyo bya politique na namwe bihuriye vraiment. Yago. Uno musi promotion mu Burundi ukwibona gute? Promotion dafisa mahera muta uravunika menye. Gasiro kubesha muta. Yes. Kuko ubu umuntu wese gumusabe support azakubwira ati none meze gute kaka. Ari tubazo nkunda kubaza behind nyene ibintu vya entertainment canke vy'umuziki. Ni nama question ya curiosity ko nyene umuntu nyene abakeneye kumva Ori Drum ni equipe afana entre Barca na Real. Ndo Real. Nubona uko nambaye gute? White. Yego. We turi babwiye. Sorry ariko sinzi equipe ufana ariko ico nzi gusa. Urabona Barca kenshi. Bamba bari. Ajya na Barca arimo. Etedi. Urumva Barca. Urabona Barca zorabe kenshi. Amajezi ya Barca uzosanga bagiye taxi vero. Kubera asora arigomba bari. Yego. Kubera urabona ijezi ya Barca kugira basi yandure bicambari ariko white no ivara imisi no yambara imisi bi. Oya numunsi umwe naho nyine amasa nako bakandika yacafuze ningo je nazica nambura. Nako bakandika ahantu rero. Barabizi gusa barirengagiza ariko umwaka no wa Barca. Yego. Twabatama twamanise kwanza. Yes. Ikindi kibazo. Dufate uragize mariage. Ugize mariage n'umugore utazi yuko ari mu bisexuel. Ashobora kuryamana n'umugabo n'umugore. Ukacuza kubimenya mu nyuma. Waragize mariage aciye n'imyaka myinshi mufite n'abana dufate nka batatu. Ukaca usanga umufashe ari kumwe n'undi mugore mu gitanda no kumufata ari kumwe n'undi mugabo ni hevyo kubabaza cyane. Ari kumwe n'undi mugore. Yego. Why? Je nuvuga ngo notuma ndamufata ari. Je nofuma ndamufata bwo ari kumwe n'ikindi kivyo ari muri piu piu. Umugore mutarekareka. Babonye cyambere. Ko ivyo biba bisanzwe ko ari gihe usanga atamwanya afise ndi mu bindi akaba bishaka sana. Urumva birabaho ka service tu. No kitavako. Rugabo yo kugitanda cyawe nibivako nikibanduka mu. Nikibanduka aki. Ahubwo je rero tubanamusanga ari kumwe n'undi mugore wallahi. Nukuri je ahubwo ari kumwe n'undi mugore je vyo mbabaza sana kuko simbona uko no bivuga urumva baba bariko barabikora nko kuvuga bavuga nk'ibyo by'abapede umuntu kumunga ijya niherere umukobwa abahungu bo ni bindi bintu mugaje umukobwa ku mukobwa je umumego rotora umudebo ndari je notora wallahi je notora umugabo kubera urabona impamvu mvuga uko je nari nkundanye n'umukobwa yakunda abakobwa we yari umugabo gusa bifite video nyene vy'abakobwa sasa rero bicabira kubera je ndi mu masayi ndamusomesha turabijamo tubigiye mu mama yangu nagiye gushika hajya boro ewana ndondera nkabura usanga baraguse sana ko bakoresha amamashini nibazo urabizi n'uro mwana muto narapoteye canangura kuvuga iki Masai jiwaze tugaruka ku ndirimbo Masai indirimbo Masai chimviro caje gute caje ndi muri Kenya urumva kubera jewe navuye nga nja muri Kenya kusira going live maze gushikayo cyane isanga mu bamasai abagenzi banje benshi baraba Masai bakunda ko bajya batembeza utuntu baranguna mbere nibo bansohokana kenshi ndi muri Kenya kandi abashimira cyane sasa rero cavuga ati why ninasubira mu kubera ikintu no bakorera nakantu nabo basi bagume benjoy ngari kora piano iri hose please niyo mpamvu nace ndirimba no mu Giswahili kubera basi biborohere gucumva ubu feedback ukwibona gute fresh sana ko namuntu arambwira bro ni uburofu ahubwo no kubabwira bakaja kuyiraba kuri YouTube ewana clip kari audio kari naragerageje ebana ari nize muto ebana bisaba nyene ebana bisaba gupambana kabisa nari nize urazi ivyo urimo kandi nshimiye abantu bose banshigikiye kubera narose support y'abasani bagenzi banje umva ndabashimiye cyane sino ndakubavuga ko muri tournage baraje baramfata ku mugongo bavuga ati drama wapi kuri ibi ko birwa kenshi ivyo nakora haje nabikeshije abasani bagenzi kandi bafise amazina baramfashije baravyirukamwe bigenda fresh niyo mpamvu caje gikomeye
je na muntu arambwira ngo ni cy'uburofa urazi ko kirakaze postinze bashobora kuvuga ati bro mu burobe bro mu burobe ariko umuntu avuga ati what the fuck bavuga what the fuck yeah what the fuck yes muri Kenya warugiye gukora warugiye mu buzima busanzwe canke warujanywe no gukora n'ibikoko muri Kenya petit frère ari hariya ko uzurabe abantu kenshi bari mu bindi bihugu nibazi bagukange bro hari umuntu ashobora kubwira ati man ino wana nagafashe ori ino kavuga ati ujya mujama bayo fresh taranjyana ngo drama yingo rero rujino n'ukuru rumusanyi ndakurahiye mana cyangenda uko nyene nashize cyazaga ni struggle abwo anari mbayo fresh paraporo yari ariko nashobora kujya rimwe ku munsi hariya naho nyene mwijoro nabwo ati pete in your life wanzanye ngo nashatse kugira urabe ubuzima mbayemo ko umuntu ari mu Burundi uri mu kindi gihugu abayibaza gufite inoti orchestra baba abwo to tubayo fresh ego kweri yes only drama yes nakaye ka message wahabaririmbyi ndetse n'abari baradukurikirana mboga message notanga mbo cyambere kwanza reka kwanza mvuge banshigikire yaje ku mbuga zanje zose nitwa Only Drama Facebook Only Drama Instagram nahari bishasha kurabona utangura hasi TikTok ni Only Drama na channel yanje ya YouTube niyo harimo izo ndirimbo zanje mufashe mushigikire kandi mushigikire na Flexboy Promoter merci na Kings Family Burundi TV go support lakini umuntu aza kubona ikiganiro adufashe cyane gupartage ko ni vyiwacu dufashanye tubikore ko ni vyiwacu ego cyambere kadushimire wewe washoboye kwitaba ubutumire bwacu kuri Kings Family Burundi TV twongere dushimire n'abadukurikiranye kuva ikiganiro gitangwe gushika gisozere freestyle umva nari nkoze ikosa oya sinogena ntabicishije mo vraiment twagiye assalamu alaikum bwana sifiwe sina muda na chuki niko zangu fresh assalamu alaikum bwana sifiwe sina muda na chuki niko zangu fresh Masai kapandisha mizuka anataka kusuka kwa mwendo wa kuruka Masai kapandisha mizuka anataka kusuka kwa mwendo wa kuruka Kimasai kama una tetema kama una Kimasai kama una tetema kama una tetema ngo ewana ntutamira lazima mvu naririmbye uko kuregera lazima naririmbye ushobora kubura araba ko gusanga tabisusu bafise ugati none why ndi muri vibe none nyine gute sinzi kunyonga ucuba nko mu masa kwa bamasa ni banyonga banarukaruka taragoreka yes ngoka batagira ubususu ukaba udafise igisusu ariko urashobora kurukaruka ego abantu batazi gutetemesha basi bafume barukaruka byose buri ni vibe turi ko turi no muri sama indirimbo ya sama ewana mugume mu enjoying sana bless